Bakunzi b'Imana mukurikirana ibiganiro vy'insamirizi umuvyeyi wacu Bikira Mariya, Radio Maria Burundi, abari hafi n'abari kure ku buhinga bwa none internet, nimugire amahoro ya Kristo. Turi kuri wa musi aho dusoma tukazirikana ijambo ry'Imana. Uwo musi dusoma ibisomwa vyo ku musi wa kabiri Dominika 13 umwaka usanzwe, muri kumwe na Patiri Jean-Eude Ngendakumana muri Paroisse ya Mivo. Nkuko twama tubigenza, tubashikirize aho dusanga ivyo bisomwa, hanyuma dushire hamwe tubisome, mbere duce dufashanya ko twambaza umutima mweranda adufashe turabe ijambo twosigarana kandi rikatwubumba nk'imfungurwa y'ubuzima. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo c'Amamu ko kigabane ca 19 kuva ku karongo ka 15 gushika ku karongo ka 29. Izaburi y'ukwitsa ni izaburi ya 25 canke 26 bivanye n'igitabo umuntu yakoresheje, aho dusanga icitabirizo ngo urukundo rwawe ruri mu maso yanje. Dusoma inkuru nziza ya Yezu Kristo dusanga kwa Matayo ikigabane c'8 kuva ku karongo ka 23 gushika ku karongo ka 27. Tubanze rero twumvirize ivyo bisomwa vyeranda tuza kuzirikana. Ivyo dusoma mu gitabo c'Amamuko. Muri irya minsi umutwenzi utambitse, abamarayika bahutagiza Loti bati, va hasi ujana umugore wawe n'aba bigeme bompi bari ngaha, mwoye gutwagwa n'amahano ari mu kugwa kuri iki gisagara. Ngo babona aratevye, ba bagabo baramufata ukuboko, we n'umugore wiwe n'abakobwa biwe bompi, kubera imbabazi umukama yaramufitiye. Baramusohokana bamujana inyuma y'igisagara. Mu gihe bariko baramukurayo, baramubarira bati, hunga, ushatse gukira urupfu, reka kuraba inyuma, kandi nturuhe uhagarara ukiri muri iki kiyaga. Uhungira ariho kuri urya musozi woye kuranduka. Loti aramwishura ati, ndagusavye muhanyi ntibibe bityo. Umusavyi wawe wamuteye iteka, uranyereka imbabazi nyinshi umfitiye mu kunkiriza ubuzima. Erega sinoshobora guhungira kuri urya musozi, kuko ya mahano yontanga akanyica. Iraba ariho akagasagara kari hafi, noshobora guhungiramwo kandi ni gatoya cane. Nunkundire kugahungiramwo ko ari kanzinya, mpeze nkiza amagara yanje. Aramwishura ati, ndaguteye ryateka ry'ukureka kurandura kirya gisagara uvuze. Bandanya uhungire kurako nyene, kuko ataco nshobora gukora utarashikayo. Nico gituma ico gisagara citwa Sowari, no kuvuga kanzinya. Loti ashika Sowari izuba rirashe, umukama araheza atiburira kuri Sodoma na Gomora umuriro n'inkurumi ivuyiwe, akacuranguza ivyo bisagara n'ico kiyaya cose, hamwe n'abantu baba muri ivyo bisagara bose n'ivyari vyarahameze vyose. Ariko muka Loti arakebuka araba inyuma, aca ahinduka inkingi y'umunyu. Mu gitondo kare Iburahimu aragenda aho yahoze ahagararanye n'umukama, yerekeza amaso kuri Sodoma na Gomora no mu kiyaya cose, aritegereza abona umwotsi mwinshi uri kurapfunduka uva kuri ico gihugu nk'umwotsi w'itanure. Mu gihe Imana yarandura ibisagara vyo muri ico kiyaya, uko niko Imana yibutse Iburahimu, Imana igakura Loti muri uwo mutikiro mu gihe vya bisagara yabamwo vyatikira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Urukundo rwawe ruri mu maso yanje. Urukundo rwawe ruri mu maso yanje. Mukama nunyitegereze, isesa umushaha wanje n'umutima wanje. Urukundo rwawe ruri mu maso yanje, nkagendera mu kuri kwawe. Urukundo rwawe ruri mu maso yanje. Ntunjaniranye n'abakora ikibi, akabi kabo kabashoka mu minwe, mu kuryo kwabo huzuye ibihenda amaso. Urukundo rwawe ruri mu maso yanje. Ariko jeho nigumira mu bweranda, urankiza ungirira impuhwe. Nanone nihagarariye ahagororotse, nzoshimagiza umukama mu makoraniro. Urukundo rwawe ruri mu maso yanje. Aleluya, aleluya. Amajambo yawe mukama aduha umutima n'ubuzima, kuko ari wewe uwufise amajambo y'ubuzima budahera. Aleluya. Inkuru za Yezu Kristo yanditse Matayo.
Yezu yuriye mu bwato, abigishwa biwe baramukwirikira. Hanyuma rero mu kiyaga haduka inkuruma amahanga, mbere ubwato burarengerwa n'ibisebuzi, nawe Yezu akaba asinziriye. Abigishwa biwe baramwegera, baramuvyura bati, erega Mukama, dutabare turatikiye. Araheza arababwira ati, mutewe ubwoba niki? Emwe mw'abantu mwemera buhoro. Araheza arahaguruka, abwiriza umuyaga n'ikiyaga, haca haratekana neza. Ba bantu baca barumirwa bavuga bati, uyu muntu umuyaga n'ikiyaga vyumvira agenza ate? Dushimagize iyi nkuru nziza ya Yezu Kristo. Bakunzi b'Imana, turahejeje gusoma ibisomwa vyo kuri wa kabiri Dominika 13 umwaka A. None rero dushire hamwe dufashanye twambaze mutima mweranda adufashe kuraba ico twozirikanamwo twosigarana kikatwubaka nk'imfungurwa y'ubuzima. Ibi bisomwa uko ari bibiri, igisomwa ca mbere bene inkuru nziza biza bitwereka ingene Imana ishaka kurokora ubuzima bwacu, ariko rimwe rimwe twebwe tukanka tugafufura, ugasanga turahasize ubuzima, kandi Imana yashaka ko turokora. Turabibona mu gisomwa ca mbere aho Imana yagombye kurokora uwo muryango wa Loti, ariko kubera ugufufura mbere no gusubira mu vyo twari twavuyemwo, kuvyumvira mu mitima yacu, uwo mupfasoni wa Loti araheza arahasiga ubuzima. Iki gisagara cahavuye kikaturirwa, kigatikizwa, cyari carabaye novuga nti katamanikirwa mu gicumuro kibi, mu bicumuro bibi Sodoma na Gomora, ibicumuro vy'ibiterasoni, ibicumuro novuga nti vyo guhakana Imana, canke mbere ibicumuro vyo kurondera ubuzima buryoshe gusa, bigaheza bikibagira Imana n'ivyo basezeranye. Mu gisomwa rero c'inkuru nziza twumvise ingene Yezu Kristo aheza agatekanya ibihuhusi kugira ngo abatumwa baronke ubuzima butekanye, mbere nanone abakiriza ubuzima, kuko ivyo bihuhusi vyagomba kubatuma bagwa mu kiyaga. Ico kiyaga ca kimenyetso c'ahantu hari uburumba bw'amashetani, ikiyaga ikimenyetso c'aho amashetani aba. Aho amashetani aba naho murumva yuko atakindi co harangwa atari ibihuhusi n'umutekano muke. Hanyuma rero twumvirize muri iki gisomwa ca mbere turabe ibyo twokuramo cane cane. Tuza gushimikira kuri iki gisomwa ca mbere c'amamuko, aho twumvise Loti aburirwa ati, va hasi ujane umugore wawe n'abana bigeme biwe babiri kugira ngo bahungire mu kindi gisagara. Twibuke ingene vyagenze. Iburahimu yari yaramaze kubwirwa n'Imana ingene ibabajwe n'ibiriko biraba muri Sodoma na Gomora. Mbere Imana iramubwira iti, ico gisagara ngiye kugitikiza, ngiye kugifuta. Iburahimu arafata akanya avuga ati, Imana reka inze ndababuranire ndabavugira ati, mbega none wosanga hariyo nka 50 woheza ugatikiza ico gisagara cose, abo 50 ntiboheza ngo babe novuga nti icerekezo c'uko ico gisagara wokireka? Imana iti, nosanga hariyo 50 ico gisagara nokireka. Iburahimu arabandanya ati, wosanga 30 hoho? Imana iti, nobareka. Ati 20 hoho? Ati Imana iti, nobareka. Ati nosanga 10 hoho? Imana iti, nosanga yaberanda 10 mw'ico gisagara noreka kugitikiza. Wiyumvira igisagara kiburamwo aberanda bashika 10 gushikaho mbere Imana ivuga iti, ndabasanzeyo sinogitikiza. Mugabo urumva rero dusanze ico gisagara nta beranda bashika 10 bariyo, kuko Imana yahavuye ifata ingingo yo kugitikiza. Mugabo Imana iravuga iti, sinoheza ngo ntikize n'umusavyi wanje Loti kubera igisabisho ca Iburahimu, kuko Loti yari n'umwishwa wa Iburahimu, yari inshuti yiwe. Ati kandi n'uwo mugore wiwe ko ari umugore
w'inshuti ya Aburahimu nawe nyene ndamurokora. Imana rero rungika abamarayika babiri, twavyumvise niho twahereye. Abamarayika babiri babwira Loti ati va hasi ujane umugore wawe n'ababigeme bawe bompi bari ngaha, mwoye gutwagwa n'amahano ari mu kugwa kuri iki gisagara, ngo babone aratevye. Ba bagabo baramufata ukuboko. Murumva ijambo Mukama yatumye abamarayika babiri bararibwiye Loti. Loti yumva umenga ntiyoheza ngo anyaruke kubera ibyo arimwo, kubera amatungo n'ibindi byose, amera nk'ugumye ngaho. Mugabo babagabo ati reka rero tugufata ukuboko, bamujana ku nguvu, bamutwara bamufashe ukuboko. Imana hari aho rimwe rimwe idukwega ukuboko mu kuturokora ikadutwara ku nguvu, mugabo yama iturekera ubwigenge bwacu kenshi. Mbere ni navyo yaturaganiye ati hitamwo, ufise ubwenge urahitamwo ubuzima canke urupfu, mugabo ndaguhitishijemwo, ndaguhanuye ko wohitamwo ubuzima. Imana irabatwara hanyuma baragenda, kandi Imana yari babwiye ati ntuzohirahire ngo urabe inyuma. Loti ati hungira riho kuri ujya musozi woye kuranduka. Loti aramwishura ati ndagusavye muhanyi, ntibibe gutyo, umusavye wawe waramuteye iteka. Loti rero urumva n'ubundi aguma amera nk'urondera kwihigira inzira ziwe, n'ubundi aho guhungira muri ca gisagara ca kure Umukama yamubwiye, asavye guhungira mu kandi gasagara gatoyi kari ruhande. Imana iti ntaco, aho gasagara ndakareka kubera wewe, hungirayo. Mugabo iki gisagara cabaye ndanse rurangiranwa mu bicumuro bigayitse, iki gisagara ndagitikiza. None rero Loti aragenda mu gasagara kitwa Sowari. Sowari bisigura agasagara gatoyi. Mugabo umugore wa Loti arahava ahindukira araba inyuma, kandi Umukama yari yamubwiye ati mugende mudahindukira, ntimukebaguzwe, fata inzira mugende, ntimuraba inyuma. Araheza araraba inyuma. Kubera iki? Kubera umugore wa Loti yari yumvira ibyo asize inyuma, akiyumvira amatungo ari mwako gasagara bari bafiseyo, akumva umutima uramwanse, agasubira akaraba inyuma gufufura. Ati yeza ati umuntu afata inzira agasubira gufufura, uwo so wanje. Gufufura rero bavukanye biradushikira. Umukama avuga ati vaho ugende. Turibuka ingehe yabwira Ibrahimu ati va hasi ugende. Ibrahimu yaragiye kubera ukwemera, kandi arashika mu gisagara Imana yari yamubwiye. Twebwe na twebwe Imana yatubwiye ati va hasi ugende. Ukwihebera Imana ukava hasi ukagenda, mugabo ugasanga ugo mufufura usubira uraba inyuma, kandi ukaraba mu byo wari wavuze uti ndabihevye. Birashika ugasanga nuwabatijwe nuko nyene. Mbega uyu munsi Umukama yovuga ati ndakeneye kukujana ubunyene. Twibuke wa wundi yari afise amatungo menshi, ati ndagukeneye ubunyene. Mbega ivyo bintu ndabisigaramwo. None rero mukobimamwo wavuga uti mbega none amatungo ntakenewe yoyo. Ego cane, kubaho kuronka ibyo wiha n'ibyo uha abandi, kuronka ibyo wambara, kuronka inzu nziza, kuronka imodokari gufasha kugira wiyunguruze, birakenewe cyane. Ariko ukabibamwo nk'uzobivamwo, ukamenya yuko umunsi uri izina ibyo bintu uzobivamwo, ntuhava usanga umatanye navyo nk'uko umenga nibwo buzima bwawe. Haba namba. Twibuke cya gisabisho tuvuga muri dawe wa twese tuti izina ryawe ninahazwe. Mu gihe tuvuga tuti izina ry'Imana ninahazwe, bisigura yuko turiko turamaduka, ntituninahaza ibintu, tuninahaza Imana, ntitugirwe nk'ibintu. Nanone Yesu aravuga ati muri mwisi mugabo ntimurabisi. Ivyo byisi rero twimature tukiri ngaha. Kiara ati vyose birahera, nta kintu na kimwe kitahera. Tupase vyose birahera. Nico yatubwiye mu gihe yabona mu gisagara citrante mu 42 mu ngwano y'isi yose, ibintu vyose babona bari bazi yuko ari ibintu vyiza kandi bikomeye kandi bakunda bihera, niho bategera bati vyose birahera kiretse Imana. Natwebwe rero ivyo turimwo Imana yaduhaye vyiza, yaduhaye kubibamwo, kandi ikaduha kunezerwa. Ntiduhave twijajara ngo twibagire. Nimba Imana itubwiye ati va hasi ngo tugende, ntidusubire inyuma, ntiduhindukire. Kandi umunsi uri izina vyanka vyakunda
tuzova hasi tugende. Ati va hasi igenda. N'ubu n'abagiye kubaka bavuga bati umugabo azoheba se na nyina n'umugore aheba se na nyina bibanire. Guheba kuvamwo nibyo urabifise mugo ukamenya yuko ibyo bintu atari gwawe ngo uhave usanga ubyitiriye hamwe wibagira n'izina ry'Imana ugasanga nibyo sigaye wita imana zawe. Tugasanga mbere aho kuninahaza Imana tuninahaza ivy'Imana yaduhaye. Umukama dufashe rero muri iki gisomwa umwe wese yisuzume kandi yamaraba yuko Imana imubwiye ati maduka amaduke kandi ntitwifatanye n'inkozi z'ikibi kuko murumva yuko Imana iranka kabi kandi ako kabi gakogwa ugasanga na kabi karusangi nako kabi Imana irakanka. Kandi kenshi hari aho usanga igihugu caguye mu kabi ugasanga umugenzo y'abantu umenga imigenzo mibi isigaye yabaye ubuzima busanzwe kandi tukibagira ko Imana ivyo vyose vyanga. Umukama dufashe rero mu kuzirikanira ijambo twame tuzi yuko Imana ishaka kuturokora kandi nishaka yuko twifatanya na kabi ngo twimenyere mu kabi, ahubwo twame tuzi yuko tubaberanda nk'uko Imana yacu ari nyeranda. Ndabasigaranye umuhezagiro w'Imana kw'izina rya Data na Mwana na Mutima Mweranda. Amen.